kaze muri amakuru atekanye ikirere cyo kuri wa kabiri genekerezo rya gatanu munyonyo mwaka wa 2024. Ejo mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge, Mwaro, Bubanza na Ngozi. Mu zintara zisigaye z'igihugu hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Mwaro, Kayanza na Ngozi, aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Muyinga na Kirundo hakaba hazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 28. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 39 zirenge igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 54 z'umugoroba. Aha rero niho hagarukiye no makuru atekanye ikirere mwategura n'ikigo ca Ijebu kijejwe ibirere. Mwakoze kuyakurikirana Alice Ningabira je nako ndabashikiriza naho gutaha.